munsi turi ku munsi wa gatatu murabizi ko no munsi w'ikiganiro camumenye musanze kuba mwaramenyereye kuri no munsi rero ni munsi wa gatatu wa nyuma w'umwaka 2025 muri uwo mwaka twarakoze ibiganiro byamumenye bitandukanye dukorana n'abantu batandukanye kuri no munsi urangiza umwaka tuje kurabira hamwe ikiganiro kimwe cyaranze umwaka muri mumenye tuza gushiramo abantu batandukanye twakoresheje muri uwo mwaka twibukirize inyishu zimwe bagiye baratwishura ku bibazo nkoramutima twagiye turababaza muraza kubona ko si bose tuza kuba bari muri kino kiganiro ariko kandi abaza kuba bari muri kino kiganiro nabo twashoboye gutoragura ntitwari kubaheza bose muri kino kiganiro kaze mu bikurikirane. Urabe basketball ya kera n'iyubu ari ibintu byagiye birahinduka surtout ku mwanya kera nta chrono bakoresha ubu hariyo chrono 24 secondes hama kandi na basketball yari evoluye cyane rwose ubu abana baraba ama televiziyo yose ubu nizo mpamvu basketball imeze neza. Hama uravye basketball rivalité entre Urunani na Dinamo ni basket iri chic cyane gose ko uragenda ntugenda uvuga ngo ngiye kumutsinda ugenda uvuga ngiye gukina n'umugabo nkanje kandi ikindi naco les joueurs barazinanye nabo ngaha hafi barakuranye bose barazinanye apart hagiye Viva yaje na Vitalo haciye haba ibintu by'amasponsor menshi cyane gose arinjira basketball kiratera imbere batangura byo kugura abakinyi bo hanze sino rivalité ya Dinamo n'Urunani en tout cas il cool j'apprécie beaucoup naho wotsindwa avuga je nakinye n'umugabo. byinshi n'ibingahe byaratakaye kuya amademenagement menshi. Trophée ya mbere natanguye kuronka nayironse muri 2005 ama mariage equipe Urunani yampaye trophée ni coupe twatsindiye muri 2003 je pense ego yari tournoi Grand Lac iyo coupe twari ngahe tournoi ya equipe ya Bukavu na Espoir ya Kigali n'Urunani nitwe twayitwaye yabereye yajya kuri Toyota iyo yaratakaye coupe ya bleu nziza cyane rwose. Coupe ya kabiri n'abafanzi b'Urunani bayimpaye sinibuka umwaka neza bampaye coupe ntoya hariya urabibona iri hajya ni médaille avec une enveloppe de 100 000 francs de 200 000 francs bon ouais go hama indi coupe mfise hajya equipe ico gihe yari bariko barabisanya le président de l'époque Pierre Claver Tazira Zeze amuhane Pomsen twagize fête acha baranshimira naje barama coupe ndiye coupe kimwe bona cyatwaye kera muri 2013 je pense Chaonatel kirandiseko hama après cyagiye batanga imodoka amamodoka mu Runani baha abakinyi yari fete twoganje yitwa sisi wenyewe event baratanze bushimwe butandukanye ku bantu bitanze mu mwaka mwaje somedayo yego hama uheruka mu mwaka uheze umwaka wa 2024 giye tuba bambere muri playoff n'abambere muri championnat. J'ai été privilégié par Vitalo Basketball League kuri yatanze
itike yo kuvuga ngo mukebo ekipe ya mbere izosohoka tuzotora umufana wa mbere azoyiherekeza. Komite ya fans y'urunani bararaba gauche droite umuntu boruba bo hiyo trofe batora jewe ndabashimiye. Ni boarding pass ibona ngaha ni Vitalo Viva Vitalo Ogazez nayo ndayishimiye cyane rwose parce que bon j'ai vécu une bonne expérience avec mon équipe. Ça c'est mon truc vraiment. Nawe tokambaza nayo ukavuga ale urunani ishaka. D'abord hariho amamedia make, yari amaradiyo make, hariho Isanganiro, hariho Bonesha yari yavuyemo, yari Mwizero kera, hariho CCIB, hariho Radio Nationale, nuko izindi zaje mu nyuma, na RPA yaje imbere. Mu nyuma haraje umva d'abord ubwiza bw'inka nuko ibintu abantu baratwumviriza, tuba dufise amaradiyo make, hanyuma na internet yari bwaze, hari abantu bumviriza amaradiyo gutya, bari bafite uturadiyo byo mu telefone bitaratangura. Hanyuma mu nyuma biragwira biba byinshi. Hanyuma abamenyesha amakuru twarabaforme, baraduheza amaformation menshi, bakaduha icyo bita renforcement de capacité, ugasanga turi professionnel kandi tukubahana hagati yayo kandi tukubahirizwa. Abo twasama interview baratwubaha, abategetsi baratwubaha cyane, abanyagihugu bakatwubaha. Ubu umengo professionalism yaragabanutse. Mperuka kubona umushikiranganje atemberera amaradiyo n'amateleviziyo, icyo kibazo barakimishikirije, yavuze yuko abantu ibintu bigiye kuja ku murongo, kuko nawe nyene ni mesha makuru mu bandi arazi izo ngorane naje kutizobaza arazizi. Twizere yuko azitora umuti kandi tuzosubira kugira qualité. Kera nakubwiye aba Apollinaire Gahungu, nakubwiye abandi baje mu nyuma mu yandi maradiyo twakorana, hariho za RPA bari bakaze mu by'amakuru, bitwa ba Gilbert, hariho abo twakorana mu by'imiziki, abaje mu nyuma ba Patrick Pajo, hariho ba Signorine yari muri hari radiyo yindi yaje mu nyuma yitwa muyavuga Ijwi ryawe ntuze n'ibiracahari Rema FM zaje za 2005 je crois. Ego hari aba journaliste sinshobora kubibuka na za RP plutôt Bonesha, hariho ba amazina caguma nibo, hariho uwitwa umwe yagira Paparazzi, hariho n'undi yagira agafaransa yitwa asigaye akorera mu Rwanda yitwa ni benshi abo twahurira mu bintu vya culture hoho bose twari excellent, twari dukomeye, twese twari professionnel, twakora ibintu, twarorganiza ama competition y'Isanganiro Award, Bonesha FC yayo, abandi ukagira ibyabo, tugahurira mu bintu bikomeye, tugatumira abartiste bavuye hanze nabo bakadutubira tukajayo za Kigali, ngaha muri Este, Bukavu, Tanzania hoho je ndafise amafoto ndi kumwe na ba Racy, ba JD, ba Professor J, ba TMK. Tugiye mu Rwanda ba Alexis Dusabe, wewe nako namwandika ko mu kanya, ça fait 20 ans d'amitié dukorana, afise 25 ans de carrière, je vais aller à Kigali ici bigenze neza. Harabo twabona bavuka aba bamazi basigaye bakomeye bitwa ba ujya atari Medi wundi yitwa ntuze uheruka kuzino umugangi irabura ntuze The Ben twabona bavuka. Hari abandi bari babasumba bitwa ba Miss Jojo, hari ba Riderman, ba Tom Close, tutaravuga abakuru babo bitwa ba Masamba, abagira gospel ni Alexis Dusabe, Shining n'abandi ba Aime Wizeye. Hari imigenderanire twara ari Tanzania, ari u Rwanda, ari na East Africa, plutôt East ya Congo, Uvira, Bukavu, Goma.
byari ibintu bisanzwe waragenda igoma nk'ugiye ngaho imuravye. Bon, icambere nkurikije umwuga wanje na cane cane angle yanje janye nk'ivy'imiziki namaze kuja mu bihugu 12 kubera ibintu vy'imiziki ama festival. Nk'ubu ariho tuzoja nitwa Kabul na Cedric Bang i Malabo. Azoba 19e édition ya Sika. Iyo Sika nayigiyemo pour la première fois 2013. J'ai été classé meilleur présentateur live, meilleur MC. Hari ibihugu bishika birenga 200 ico gihe en 2013, novembre 2013. Hanyuma twarayiteguye ngaha ubu ndi responsable wayo Sika ngaha mu Burundi. Twarayiteguye novembre 2022. Il paraît ko ari yaje kusubiye grâce à madame Natasha yagize VIP tanga ama trophée ni kama natwe turategurira mu kinama spectacle ushaka amafoto ndaza kuyaguye arabe ibihumbi n'ibihumbagize twakira ibihugu 10 birenga urumva yuko gico ki c'est une fierté itagira kwingana kubona umuntu umu individu ashobora gutuba ibihugu 10 biragego yayisutse cyane ya ministère yatwemereye de la culture, ministère intérieur, mairie, commune, zone, n'abasécurité bato mu quartier. Tu vois bon. Alors madame Ariane, deuxième dame, yabaye marraine, yarakoze cyane, yaradufashije gose kuko niwe muntu yabaye marraine urumva arepresente ikintu gikomeye cyane muri iki gihugu. Ego urumva nk'ico kintu caramfashije à part ça ari utu duto bedari sizi kuvoyager ndagenda muri banki nkunsaze mvuye muri banki cyane muri assurance cyane muri Jidezo cyane muri pharmacie cyane muri alimentation ninjiye na mwisoko journaliste ugasanga ego ni vrai baraguprivilege no muri bus baraguprivilege yo ka avantage na ka avantage gakomeye bakakumenya ugasanga baraguserva nibogana nubwo muri banki ukaruga iyo privilege naho bitari accompagné n'amafaranga uraza ko gitangura akazi batubwiye ngo guje kububesha makuru ngo karibu ngo bwa ruzotunga ni kubera iki ko tutaronka aho biba nk'abandi ngo tudenonsa biba tukavugira bibwe mugabo ntituronka nitwiba bakakubwira mugabo ntuzopfa wishwe n'inzara ntuzorubura amahera uri inzu y'abandi ntuzobura amahera y'ukurisha ishuri y'abana déplacement kwivuza ivyo bita les besoins primaires ntuzopfa bibuze ahubwo uzoronka le surplus urumva weje seconde bavuga ati none hagikeneye iki keneye aho kuki umusaya ukeneye kwivukira ibyo gufungura ukeneye ni waronka umukenyezi n'abana bakaronka aho biga heza n'ibiki ibintu nk'ivyo yego kandi birangiye n'ibindi nzo bironka bizoza nta mabuye n'insinga ziri mu mutwe. J'ai très mal vécu cette expérience en premier pour mes joueurs. Il faut savoir qu'on était ici, l'endroit où on fait l'interview, au Maketch. On était tous ici en camp, fermés, pendant 6 semaines, avec 3 entraînements par jour. Vous connaissez les conditions ici, on n'a pas de gymnase. On a fait venir des Américains, des Sénégalais comme Maktar. On a fait venir Brighton Hobbs, il y avait Dudeng, il y avait Morakinho Williams. On avait beaucoup de joueurs qui découvraient ces conditions. Les entraînements de 6h à 7h devant la mosquée à courir sur les pentes, les entraînements après-midi à l'école française, les entraînements le soir à l'Entente. Et donc de faire tout ce travail-là, de gagner le premier match contre l'Afrique du Sud, chez elle, contre Cape Town Tigers, et de belle façon, et qu'ensuite à la fin du match on nous dise « non, vous jouerez plus ». Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que nous on ressent quand vous voyez tous vos joueurs se mettre à pleurer, se dire c'est pas possible coach, on peut pas nous faire ça, on n'a pas le droit de nous faire ça. Avec le staff, on a passé la nuit à essayer de se défendre, la nuit à envoyer des messages à tout le monde ici en disant laissez-nous jouer. On en a pleuré des jours et des jours, honnêtement. L'année dernière, on a fait la balle ensemble et ensuite ils m'ont appelé pour la saison régulière. Donc j'ai découvert
j'ai découvert un autre monde de la saison régulière ici. Et après les playoffs, qui est encore un autre monde ici. Où l'année dernière, la Ligue avait ouvert à autant d'étrangers qu'on voulait. Nous, dans l'équipe, on avait 10 nationalités différentes à gérer. Ça a été compliqué. Mais grâce à cette expérience de l'année dernière et cette défaite au match 7, qui a été très dur aussi, c'est de l'expérience. Michael Jordan disait souvent, on perd pas, on apprend. C'est la réalité. On peut se servir de nos défaites pour nous rendre plus forts, mais il faut le vouloir. Donc cette année, quand on m'a appelé pour les playoffs, j'ai pas hésité une seconde. Je voulais prendre ma revanche déjà d'une sur Urunani, mais ma première revanche, c'était de rendre le sourire aux fans et aux membres de Dynamo. Comme je vous dis, je pense être quelqu'un de cœur. Et moi, ce qui m'anime, c'est le social qu'il y a derrière. C'est les gens, c'est ce qui fait vivre notre passion. Et donc, de voir tous ces gens déçus l'année dernière, ça a été dur à encaisser. Et cette année, je me suis dit, on se l'est dit avec le coach Joris aussi, on doit le faire. On doit le faire pour les fans, on doit le faire pour les membres, on doit le faire pour nos joueurs, mais on doit le faire. On va aller chercher notre revanche contre Urunani. Et c'est super pour nous d'arriver au Game 7, parce que Game 6, Game 7, tout le monde se disait, ça y est, Urunani va être encore sacré champion, mais on n'a rien lâché. On n'a rien lâché du tout. Nos gars se sont battus sur le terrain comme jamais. Ça a été un combat physique d'une intensité rare, surtout le Game 7. Je suis très fier de mes gars. Je suis très fier de mon équipe et je suis très fier des couleurs. Et de voir à la fin les fans heureux comme ça, c'est le plus beau cadeau qu'un coach peut recevoir. Vous pouvez pas imaginer l'émotion qu'on a eue à la fin avec les joueurs de se dire on l'a fait. Il nous a fallu 2 ans de travail, 2 ans d'embrouille, de galère, mais on y est arrivé. On y est arrivé parce qu'on s'est battu fort pour ça. Et derrière, il y a encore beaucoup de joueurs burundais qui vont arriver, comme Benny, comme Dave, qui est déjà connu, mais qui aujourd'hui s'est placé dans les playoffs de belle façon. C'est pour tous ces joueurs-là qu'on se bat. C'est pas pour nos joueurs étrangers qu'on se bat. On vient aider les joueurs burundais. Et c'est ça qu'on a compris cette année, que moi j'ai beaucoup compris, c'est de venir avec des joueurs qui pouvaient apporter quelque chose au collectif et pas des joueurs qui pouvaient apporter des points ou des rebonds. Non, ça va bien plus loin que ça. Il faut que la psychologie de l'équipe soit en adéquation avec l'objectif. Et je pense que c'est notre force par rapport à Urunani cette année, qui avait des plus gros joueurs que nous, mais qui n'ont pas réussi à avoir cette unité en fait sur le terrain qui a fait la différence sur le dernier week-end. Bien sûr, mais après, il y avait des gros joueurs des deux côtés. Urunani avait Boissy qui aujourd'hui joue en J-League. Ils avaient Doumbia. Donc je pense que les deux équipes avaient des très grands joueurs. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est sur le fait que l'unité n'était pas là. Il nous manquait quelque chose l'année dernière pour nous faire briller. Et je pense que c'est le karma peut-être qui nous a punis sur les 2 dernières minutes du Game 7. Mais en tous les cas, quand vous avez des grands joueurs, c'est pas forcément que vous allez gagner le championnat. Derrière, il y a un énorme travail du staff, comme je vous ai expliqué avec le chef cuisinier. Le chef cuisinier, il doit sélectionner un petit peu pour faire une bonne sauce. Si vous mettez trop de ça ou trop de ça, bah, c'est plus le même goût. Et ça marche pas. Donc voilà. Et c'est le basket, c'est le sport. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Vous pouvez tout faire bien et il y a 1% que vous ratez et c'est le 1% qui va vous faire perdre. C'est la magie du sport aussi. Sinon, chaque équipe gagnerait toujours chaque année et on n'aurait plus d'intérêt dans le sport. Quand vous perdez votre capitaine, forcément, il y a des choses qui changent. Au Game 4, en plus, il y a des choses qui changent. Il y a des responsabilités qu'on doit redonner à d'autres joueurs, qui ont très bien répondu d'ailleurs. Mais on a eu Kevin qui a été blessé, Guibert qui a été blessé, Chinka qui a été aussi blessé. C'est là, c'est la tête. On avait de toute façon envie de gagner. Donc les joueurs se sont battus malgré les blessures. Kevin a joué ce week-end, mais sa blessure est pas finie. On l'a strappé, on en a fait un robot de sa cheville pour être sûr que ça tienne, et on croisait les doigts. Mais je vous dis, c'est notre volonté, notre mental qui nous a permis de gagner. À partir du moment où Guibert a été blessé, on savait qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient capables de faire son travail. On savait que Richard, défensivement, allait prendre le relais. On savait que Dave était capable de nous apporter des points. On savait que Benny, Brian, derrière, étaient capables de nous apporter des points. On savait qu'on avait Tchouma, qu'on avait Étienne.
j'ai pas douté en fait. On n'a pas douté. On s'est dit, ok, on aura des challenges et les blessures en font partie, mais à aucun moment on s'est dit, à cause de ça, on va perdre. Impanuro ya mbere nobaha nuko d'abord bokunda urukino rwa basket kuko twe twarukina turukunda rwose twaraba motive autrement bashobora kubaka motivation mugabo iyo ikintu cyose kigiye mutagikunda ukijemo kubera ikintu uronderamwo kenshi kirapfa kuko n'uwo muntu aba aguhereza ivyo bintu abibuze uca ugomba kuja kurondera ahandi ugasanga muri zuguru rumva no bantu d'abord ko bobikunda ko ubuho bafise amachance kuko harimo uburyo bwinshi par rapport y'ubwiwacu bwari buhari. Donc imagine toi uburyo bwo gusanze mu kintu ukunda cyo bikorohera kuko uravuga uti je naho bitaza sanzwe nje mugabo bo barakubwira ati jewe utampaye sinza umva yuko hacyaba ikibazo nivyo vyibi mubona ari abakinya bamwe b'abakongomani bari batumye kuzava l'année passée ubu mubona umenga baradisparishije yepo tubari ngaha kubera baragiye baronona aho bagiye baraca kubera bashira imbere amahera urumva yemwe uwamemereye ukamuha ukwezi kwa mbere kwa kabiri ugasanga nawe uragize ikibazo wamubwira uti nyihanganira nawe agaca adisparece cyangwa kugira ibintu bidafasha wowe twenga mu Burundi menye yuko le social ni ikintu cya mbere kiza ubwa mbere kandi kizokwamaho nuko nyene rero ugasanga agiye mu yindi club hanyuma barako abantu baraganira dusagaho gato baraganira hama akavuga ati jya mu naho agiye wawe je wande byagenze uko urumva na wa muntu usanga mugire bya bindi nyene agiye kwa gatatu naba akamubwira umva ko wakanaza avuga ati stop rindira natoye we nzokubwira usanga wabuze isoko done bazo ko abakinya barundi nabo batofata iyo nzira aho bavuga bati ujya mu kwa mahaye ibintu reka ndamwereka yuko je mérite ça kuko ituma navuze ko ari uburyo bwinshi ni uburyo bashobora kubigira mode of vie babitwayemo neza ukavuga uti je ngaha ndafite n'umuryango ko bafata uburyo ushobora no gutura n'umuryango sinibaza ko n'abantu benshi haraye baronka batonda kubuzi ntibaba baronka donc si kintu cyofinatisha hanyuma bakavuga bati cangaruka kuki urumva baguhembaye mahera mugabo bakapavuna kuzana ku muntu c'est-à-dire quelque part nuko utabumerita nuko takoni baba bari bugire urumva yuko bitaryoshe twazogera igihe ubwo bati okay wewe kina championnat tutugwembera championnat yeze ubwo ati kom tushaka kubona yagira amanzu mugabo abandi tugera tuzane tugumanura bizogera zino ko nta muntu agomba guhemba 12 mois kashikora mukorera no muvyi arakubwira ati ebana raba na wewe tanguruzura genda kurondera kuko je ndiko ndasaza donc nibaza ko naho batoguma bari muri confort yuko bizokwambaho kuko abana ubonye abanyamahanga batwaramara menshi cyane batwaramara menshi gose nibaza ko ari cyo nyomandano wa kuko aho kanyuma nkakende ndabagiriye kuko najewe nibaza bikunze nkatwara nk'umugwi nibaza ko atamukino wa member amera yicaye urumva yuko bizoshobora kuzoshika bwati wewe turaguhembera saison régulière yeze playoffs urano kuzoba tuguherezayo urumva ko utabiryoje ni ibintu byinshi vraiment ni ibintu byinshi bigoye gusigurira ngaha mugabo techniquement ni ibintu byinshi biboneka vraiment je ndibuka nko mu migwi ya Kianda hari gihe waraza ugakoca hariyo niveau wowe ufise mugabo ubonye quand même avec les joueurs expérimentés baza muri club Dynamo hari ibintu byinshi techniquement utegerezwa kuduza notamment ama système offensif ama système défensif umva ni ibintu byinshi kandi mu kugira ubisigurire babitahure ifu yuko nawo uri kuri niveau iri hejuru gatonya kugira bashobore gutahura
so ni ibintu biri plus technique vyongora gusigura ngaha mugabo quand même intambwe iriho no muri jewe ndabibona quand même c'est vrai sindashika aho nshaka mugabo intambwe iriho gose vraiment kuvyo nariko avant n'ivyo ndi kubonye sino kuvuga ngo hari ivyo nshobora kubigirako ahubwo ndabigirako vyose ni ibintu biryoshe iyo uri muri club irondera kugufaciliter la tâche mu bintu vyinshi bitandukanye. Julien Chenyo vraiment c'est un coach très excellent. Ndibuka na avant nuko abantu bacha batwenga muri playoffs mejeje regular season ndaravuganye na staff yanje ndavuga ati we need him. Wana na jewe ndavuga ati mejeje gutwara saison régulière mugabo still ndabona yuko hari ibindi bintu nkeneye biri plus hejuru gose. Julien Chenyo ubunye vraiment non seulement ni regular season kugira shobore kuba na gatonya basi excellent bon shobore kugira 60 ou 70% yabijya twakoze nibaza yuko vyinshi ndabaye inspiré par lui umwaka uheze twari kumwe ndamwigira ku bintu byinshi vraiment que ça soit technique que ça soit psychologique ku dirigeant entraînement la façon dont abakinyi bikomporta mu kibuga la façon uko muvugana après le match après les défaites ukuntu mujeri ibintu byose ni ibintu byinshi vraiment nibaza yuko hanini jewe ngaha vraiment ibintu byinshi nkora ajyanye ngirani byinshi ndabikora muri Chenyo hanyuma nkabishira ku kibuga pour dire yuko ni ibintu binjohera cyane gose n'ubunye muri playoffs tuba turi kumwe nibaza yuko bizomfasha cyane gose encore plus pour progresser so pour moi ni ibintu bishemeye kandi ni ibintu binjohera cyane gose ego kuguma turonka abakoci bari hejuru abaki 5 neme yewe gayewe. Okay, chamera kuri wa muidore wanje kumu ni Christophe. 4. Bon, si comme 4, bon, moi qui n'a presque le même jeu muga ni kwera ari abajoueur twakunze abajoueur qui ont marqué l'histoire kuri ayo ma post. Nibaza 4 no hashira Sambo, ba umukinyi twa Sambo Kanef. 5 no hashira Kababa, ils ont presque le même jeu. Mugabo vraiment ku bintu batweretse nibaza yuko vraiment cyongora kubakuramo cyangwa ushire mu nibaza ko no bashiramo ari babiri 4-5 donc ishizeho Sambo ama 5 dashize Kababa umukinyi twa Kababa yakiniye urunani kuri poste 3 poste 3 no hashira umukinyi twa Claude Dairagici umukinyi twa Kidudome Gibert kwera Gibert vraiment uravye basket ariko arakina ubu uravye nawe yaserutse nawe n'imigwi yagira renforcer bose yarashizeho trace yiwe kandi murabona ko aguma representa neza igihugu so abakinyi benshi bakera bakinye basket mugabo je kuvyo Gibert amaze gukorera igihugu n'ivyo ariko arakorera igihugu bunye nibeza kuri Dejo no washira umukinyi Jo Gibert. Narakiye muri Bacosta ndaja kubandaniza amashuri mu gihugu cy'u Rwanda muri Université de Rwanda i Butare. Twaguye ama contact meza n'abakinyi twakina mu Burundi muri Barco harimo rero umukinyi Sifa Kaluma Florence menshi bazwi izina rya Dada yaronse amahirwe imbere yanje agenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hama arashaka contact n'abamenyereza bari muri ico gihe hama nanje ndonka opportunité biciye kuri ayo ma connection yankoreye hama ndagenda muri Etats-Unis hari muri ville ya Texas ndahiga ishuri rimwe ikigo twari kumwe na Dada twiga imyaka 2 umwe n'igice jewe hama ndatransfera mu cyo bitwa 4 years college muri Iowa State University ndahiga imyaka 2 bampereje cursus yanje ya college ca mu Covid muri 2020 nk'uko byafashe isi yose ibintu byinshi byarahagaze y compris le basket hama 2021 canangura carrière professionnelle mu gihugu cy'u Suisse. Jewe novuga ko byanyoroheye kubera nasanze umukinyi twari dusanzwe tuzinanye twabanye ngaha byaranyoheye papa yingene byamugoye wewe kubera aranyereka icyamugoye kaca ndagikapta vite byoroshe
ikirimi novuga ko ngaha tukiri ngaha tuba tubona umengo ni ibi twiga gusa mu ishuri icongereza twayikoresha mu ishuri kugira amanota ariko ntibyadufasha umwanya munini ariko en general byaranyoroheye kubera nari ndamufiseyo yaranyereka ibyo nkeneye gukora ico noreka ama entraînement nayo côté basket nibaza yuko nta byinshi baturusha ni juste le système ingene yabo yubatse bari on top of everything amasaha bakorerako ama entraînement ku munsi ariko uko iminsi yagenda niko natwe twiyadapta. Ijya evenement nico abari senior night no kuvuga abari urukino rwa nyuma ukiniye aho usanzwe ukorera home court urumva ni ari umunsi wa nyuma ukiniye aho hantu rero urumva babikorera abakinyi bose b'abanyamahanga hariho twakinana bava muri Sweden muri Canada umwe wese aramuha umwanya baka im national y'igihugu bavamo rero ni hajya nanje rero ndanose amahirwe abantu bakabona kajya ka video yari muri iyo ntumbero. No batera intege umuntu wese arafise impano Imana yamuhaye rero n'ukomeye muri sport ntiyoca ayugarana cyane ngo kubera ayo mwana w'umukobwa ahubwo no mushikariza ku kubandanya soto abikunda hama nkatera n'akama abavyeyi cane ngaha mu Burundi beaucoup plus kubera umengo umwana w'umukobwa agiye muri sport hari ibintu byo mu rugo caheba canke akumva umengo yosamara ahubwo sport imufasha gukura n'abandi bantu bakuguruka haba mu ishuri multitasking gukora n'abandi bantu ni nama bienfait menshi jewe nakuye muri sport kandi maze kubona n'abandi bayikora bayikura muri rero noshikariza abavyeyi gutera intege abana gushiramo ishaka hama umuntu wese agashira imbere impano Imana yamuhaye. Ego commission ya 3x3 yaciye muri partenariat ya club yitwa France Club kina kuri parquet na Febabu ya partenariat bakaba bayisavye kugira bashire bateze imbere urukino rwa 3x3 kubera urukino gari wacu rutasanzwe ruzwi ariko ni commission yamyeho nuko peut-être byabagora kuorganiza ama match canke iki ariko n'urukino ruriko ratera imbere ahandi rwamaze no gutera imbere twe tukiri inyuma rero byahuriranye n'iyo partenariat ndi umumambre w'uyo club baransaba yuko nobafasha gutunganya izo nkino nanje nk'umuntu nsanzwe nkunda basket kandi nari mfise umwanya muri ico gihe ndavuga ati reka mfashe uko nshoboye canje rero la tête y'iyo commission twarateguye inkino zitari nke twaragize ama edition 3 yatumye turonka Fédération ya basketball ironka eligibilité kuja mu compétition internationale muri 2026 eligibilité twari twemera gukina inkino zo hanze muri 2025 kubera basketball 3x3 ntiyakinwa ngaha urumva rero baca bakoblija FIBA irakoblija yuko utegura ama edition minimum 3 sur le territoire national kugira uronke eligibilité yo makurikira rero ni ikintu mboneye nakanya gushimira abantu benshi twakoranye commission twakorana le club France Club na FIBA yadugira icizere cyo kuduha partenariat kubera ni intambwe twateye nk'igihugu twishije muri sport kugira Burundi buzoshobore guhigana mu ma competition ya 3x3 umwaka uza yo hanze. Basketball yateye imbere ariko nuko tubona cyane gutera imbere tukabona abakinyi baza mu playoff abanyamahanga ariko sibyo terambere je mbona ko cyane nibaza yuko tugifite intambwe nini yo gushikako kubera turacafise igihengeri kinini abantu bariko barakina nta relève iriko rategurwa rero il est vrai turabona iyo show playoff zibaye muri na Dinamo ariko muri vision nkuru ya basket hariho ikintu kinini gizaza gutegurwa inyuma kugira basketball je uko ndayibona mvuge ko yateye imbere.
ego ni nabo nyene ntibasigaye inyuma. Surtout muri uyu mwaka harajemo inkinzo, assurance inkinzo yafashe championnat y'abakobwa irashiramo uburyo. Gladiators niyo yahoze yitwa Berco, ubu ariko urabona franchement ko zari inkino ziteye igomwe, playoff championnat, kugira inkino batweretse inkino ziryoshe franchement. Rero nohimiriza cane abapartenaire gushiramwo n'uburyo kugira bishira mu bagabo mwabishije muri Baudi mu kinywa cabo ca Vitalo, tukaronka n'abandi benshi baza ari gufasha 3x3 partenaire kafise partenaire wayo nk'uko tubona muri Vitalo, inkinzo mu bakobwa kugira ntagire usigara inyuma. Le basket iguma itera imbere kandi ntihagire uwumva kumiriwe canke yumve yuko yinubwe. Rero nosaba yuko abashoramari ariko bizohera ni system ni le sport ni ikintu kizokujamo ingufu za leta nyinshi kugira abantu bose bumve yuko bahamagariwe muri urwo rukino. Rero hari indogondi nshasha za federation nibaza yuko bazodushikira imbere bakadodora hashoboka hose kugira tubone urukino rwa basket rutera imbere en general. Nivyo Aigle Noir nibaze ko yoba yari imyaka 2 kubera twatanguye dukina bijya byo kugirondera gukina amabarage, hama turagira amahigwe. Ndibuka dutsinze umugwi wa volontaire kuri college mu penalty mu Rumonge, nkwe mu ma penalty umugwi wa Aigle Noir waronka amahigwe yo gukina deuxième division, ca turaronka n'amahigwe turaduga kandi wari umwaka wa mbere. Umwaka wa kabiri rero muri première division amahigwe ntiyatubereye kubera umugwi wacu ukoroka, hama muga jese nakorokanye n'umugwi wa Aigle Noir kubera naciye nza mu mugwi wa Vitaro, nzananye n'abakinyi twakinana nk'abatambuwe n'abayahaya. Hama mvuye mu mugwi wa Vitaro sinahatevye kubera naciye ngena muri Afrika y'Epfo muri academy y'abagardien Cape Town yitwa Faruku Abraham Goalkeeper Academy. Ndahamara imyaka 2 niho nagaruka mu Burundi. Garutse mu Burundi nkinira umugwi nashikiyemo wa Lydia Ridike, ndatwara igikombe c'umukuru w'igihugu na Super Coupe. Ama muri Lydia Ridike nabwo nahatevye kubera umutoza yantoza muri Lydia Ridike Olivier niyongeye ko yaciye agenda muri Flambeau de l'Est, yagagenda twaye abakinyi benshi. Kijya gihe Flambeau yari ifite uburyo bwinshi yari igomba kwiyubaka, cyatugana muri Flambeau de l'Est. Flambeau de l'Est ndakina imyaka 2 turatwara igikombe. Twatwaye ibikombe 2 kimwe barakitwima bavuze yuko habaye ibintu by'amanyanga. Hama mvuye muri Flambeau candagaruka kandi muri Vitaro ndahatwara ibikombe byinshi. Hama mvuye muri Vitaro niho natangura gusohoka kugenda gukina hanze, ndatangura mu 2017 nshira 2018 canja mu mugwi wa Villa Sport Club mu Buganda, ndahamara saison. Mvuyeho ncangena muri Kakamega Homeboys yo muri Kenya, ndahamara saison 2. Mvuye muri Kenya niho naciye ngenda gukina muri Zambia mu mugwi wa Lusaka Dynamos, ndahamara saison 2. Mvuye muri Lusaka Dynamos cangenda gukina muri Police Nationale yo muri Djibouti. Hama muri Djibouti naho ndamara saison 1. Mvuye muri Djibouti naciye ngena muri Turkey, mu kigo hariho nk'ikigo kijejwe gusohora abakinyi b'Abanyafrika. Naho amahigwe atabaye menshi, hari ibintu by'ingorane vyabaye candagaruka. Mvuye muri Turkey rero niho naciye nshikira muri Tanzania mu mugwi wa Geita Gold. Mvuye muri Geita Gold nahagize isezo 2. Mvuye muri Geita Gold nagize isezo 1 n'inusu. Mvuye muri Etincelle naho nja ubunye muri Bugesera mu Rwanda. Ibintu byabaye vyiza ni byinshi, sinabidondagura ngo ndabiheze, mugabo ikintu ca mbere nibuka ni ugutwara igikombe ndi mu mugwi wa ruguru wa Flambeau de l'Est. Kubera ni tukira abana twahora tumva ngo ari umugwi wo mu Menga wo mu Kirundo bigeze gutwara igikombe cyo mu Burundi, twavyumva nka histoire. Mugabo rero nanje kuba nari muri effectif yatwaye igikombe muri generation y'ubu, narimwo muri equipe ya mbere ya ruguru yatwaye igikombe cha Primus League, ni ibintu
by'amateka bigoye kwibagira. Hama nkibuka kandi no muri Vitaro yuko twatwaye back to back ibikombe byose byakinirwa hano, nivyo n'ibintu tutakwiye kwibagira. Hama sino kwibagira Aigle Noir naciye mu bihe vyiza, yarambereye inzira yo kunshikana ku ndoto zanje. Novuga yuko ari ibintu byinshi muri bike novuga n'ivyo. Aigle Noir n'umugwi wanje nkunda cyane uri ku mutima, kubera n'umugwi w'umuvyeyi wanje yadufashije gushika aho tugezeho no munsi. Ntaco buza yuko ndinze ngaruka ukina ngaha nokinira Aigle Noir. Mugabo ivyejo bizimana, mugabo je ku mutima nawe ndabifise yuko umunsi umwe nogaruka nkagira thanks back to the community, nkakinira umugwi cabura umwe canke ibiri hano mu Burundi mbere yuko nsoze. Icambere novuga kwanza n'ikibazo ciza. Icambere kwanza novuga iposte y'ubugardien ntabwo yoroshe. Kandi aho ugenda kenshi uhasanga ufite competition nyinshi, hariho amaclub nagenda mugasanga sinkina, nanje naba ndondera gukina, nkaba ngiye sinokwemera nanje ndumuntu nkunda competition, sinokwemera yuko ngenda saison yose nicaye. Bikaca bintuma yuko nasaba yuko duheza amasezerano kugira ngende muri club, ugasanga ugiye muri club yindi ntabwo babishura, ubayeho nk'amezi 3 angahe, nanje ndumufite famille. Urumva ni ibigezo byinshi, nanje mba navyifuza kuba muri club imwe nka saison 4-5 naho bitarambera amahigwe. Mugani baze yuko carrière itarahera yuko nanje umunsi umwe nzoro nka club ntibamba. Urunani gwamye rufise abarivome bahari. Urunani gwamye ruri gwambe cyo kwa kabiri. Alors imbere y'uwanje abakera bo barafise aho bagwana ntaramenya basket ntanayikina, ngira ngo hari za muzinga nyene n'izindi ntazi. Ndazi yuko twiye kuva dukina. Imbere yanje gatoya harabaye Orena Kern, yuko na play Fernando 9 yari migwi ya mbere ikebana. Mu nyuma haraje New Star irakebana n'Urunani, dinamiragaruka haraza zande zindi nyinshi. Na Kern yara ntuzenya na Remesha na Jim Kan nayo nyene iraza. Urumva ibi vya Dinamo n'Urunani nikora ngira ngo ari migwi yamye kuva kera, sino rivality hari benshi akunda kwikompara nka Real na Barcelona. Je mugabo hari igihe mvuga umenga turaba frere. Aba frere ni bumengo barapinzanya. Umwe agize ikihinya undi mufrere ashaka kugira iki. Rero rimwe na rimwe hari igihe mbona umengo birarenga, ugasanga hagiyemo na animosity itari ikenewe. Turi muri sport barumva ko umengo twokina bikatajya mu kibuga bigera hajyanye ntihajemo akantu kwa animosity, kubera ndazi ko harimo abagenzi muri Dinamo yaba mu bafanzi hari hagati y'aba basangira abanywana n'abatwara imigwi, ndazi baraganira n'abakinyi, ndazi bamwe n'abagenzi. Nibaza yuko ijya rivality kenshi hanini garukira ku kibuga, niko jewe navyumva kandi niko bitegerezwa kumera. Inyuma y'ikibuga byakaba ibindi gusa. Sinkunda yuko abantu bikonsantra cyane kuri rivality na Dinamo. Nk'ubu unyahoho umengo uriko usuzugura iyindi migwi hari. Hariho za Remesha, hariho za Rezipo, zose ni migwi ikomeye. Umva ugiye kuvuga ngo ni basket mu Burundi ngo ni na Dinamo, bijya ibintu byose ndabikunda, sinkunda kubyumviriza cyane. C'est vrai, rivality hari kugira ngo ikwege public n'ibiki, mugabo hari migwi indi ikomeye n'abakinyi beza basumba nabamwe bamwe dufise ngaha anyu mu migwi yo ngaha ya na Dinamo. Donc bwa pour la beauté ya Ruzenya ni byiza ko aba iyo Ruzenya. Ni championnat national twakinya New Star twasindiwe ibururi. Iyo yarambabaje cyane kubera ni match twageza gutsinda, mugabo habaye tutu twatuye tudatsinda, kubabara, amakosa, habaye utuntu twinshi muri iyo match ku buryo nabona yuko umengo ni match twageza gutsindwa, mugabo bayitwambuye. Yego Equipe nationale mbe yari 2008 muri
2008-2009 yari tournoi ya bassin du Nil. Ico gihe ndibuka yuko hari haje na equipe muri Ethiopia ngaha niyo twanatwara n'igikombe. Yego yari imyaka 2008-2009 hama nyene no mu match mbandanya ndimwe gushika 2017 yego 2017. No, ivyo no mutwe navyo nari yifise kubera n'ibintu kenshi ini wacu ntidutegura carrière nk'abandi bo hanze. Ni wacu ubona yuko umenga uheje basket ucuja mu bindi bintu. Harana bimbura ko umenga bazokina basket ubuzima bwaho bwose. Bashaka kuvuga je nayo basket nzoyihagarika abamufana mu bandi nkora kandi kazi gasanzwe ku ruhande. Ngabo jewe nasanzwe uko nguma nkina imyaka myinshi ko nguma ndi muri basket urukundo rwayo ruguma ruhaje hama nkigiraho ibintu byinshi ko je ndakunda basket ndaraba umwanya wose ndiribo ndaraba basket. Rero nuvumenga noguma hafi ivyo nzi ivyo namenye experience nakoze ngayisangiza abandi. Niyo hata haza iyo byo kuvuga ati reka mbe mu byo gukina byo muri coaching ngume hafi ya basket ngume hafi y'abato yabanje ari ivyo nzi ari byo twofashanya ngume hafi ya equipe abo ndabafasha. Yego nuvumenga tunoja kuri basket kora n'ikintu nakunze ko ni passion. Turashimiye rero abatumire bose twahamagaye kugira ngo batwitabe mu biganiro bya Bumenye kuva mu ntango z'umwaka. Kuko mwaje ko mubibona hariho ikiganiro ca mbere twakoze muri uno mwaka twagikoranye n'uwitwa Serval, niwe mutumire wa mbere twatangiye kuronka muri Mumenye. Kuko mwasubiye kubibona kandi ikiganiro ca mbere carabwe n'abantu benshi kuri YouTube yacu. Ni ikiganiro twakoranye n'uwitwa Christian Savye. Ariko saba babiri gusa dushimira. Turashimira mwebwe mwese mwatwitavye mu biganiro byacu. Turashimira namwe mukurikirana ibiganiro byacu. Nibaza ko umwaka wa 2026 bizogenda neza turi kumwe nawe. Tubifurize umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki w'ibihumbi 2026.